Kazoza FM. Be your own boss. Ego mwamaze kuvyumva n'igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro mu kiganiro KU.ZÍKO kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza mwimbi kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Kaze cyane rero mwebwe mwese muriko muratwumviriza, kaze gose, turabakunda kandi muradukunda kandi tukabakunda mukadukundira, ntagira handi muja ntimuhindure gumiza kwijana na gatatu n'ibice bitatu tuje mu ijwi ryo kugwiza umwimbu. Be your own boss. Ni kiganiro KU.ZÍKO, iganiro KU.ZÍKO mukamugikurikirana iminsi yose kuvigiye cy'isaha 1:30 z'ijoro. Kuri micro ni the same guy Rukundo Diogene, hama sindi Jane kuri micro, ariko tubanza tubabwira bari muhinga bw'ivyuma hariho de bamwita The Boss, tumutazira The Boss, yitwa Raja Tunga, ubona ko adufasha kugira ngo amajwi abashikire neza. Mu binga bw'amasanamu harimo mupfasoni yitwa Liese Akimana, kadufata utuvideo tumeze neza cyane. Yego nko mubizi rero, ku munsi wa kabiri no munsi w'umuziki turi kumwe na le visage artistique du Burundi. Uri artiste, mbega ikibazo ca mbere kumbajije mwebwe mwese mwe ko munatwumviriza, tora artiste mu Kirundi icarico. Artiste mu Kirundi twamwita gute? C'est quoi un artiste en Kirundi? Ugitora amayinite ya 10,000 ku telefone yiwe cyane munuka amafaranga avuye muri jewe nyene. Neza cyane, ndi kumwe rero na mushikanje dusanzwe dukorana mu gasanzwe akora muri visage artiste du Burundi, twa Divine Ndayishimiye. Mwiriwe Divine. Divine Ndayishimiye nyene. Yo mbabari. Ni Divine Shimirimana. Yes, Divine Shimirimana. Mwiriwe Divine. Mwiriwe Rukundo. Nayemeje uvuga amajambo menshi. Sinayibonye. Ni sawa? Ego. Urahora komeye. Ego. Uno musi washoboye kugwiza umwimbu. Ego cyane. Urisi. Yeah. Uyu mufasoni ntigera vyorosha, ntigera yitonda na rimwe, mwiruka mu miseza abantu agoma tuzanira kuri no musi hoho haja gahebuza. Iyo ndirimbo kera muracayibuka, mugabo barako by'ibintu negative. Ariko no musi yaturondereye ebana mu Gifaransa bavuga ngo la crème de la crème. Mu Kirundi ndabuze kuno babivuga, mais crème mu Kirundi ni gute? Kibazo ca kabiri. Yaturondereye crème mu Kirundi ni kibaho. Yaturondereye umutumire. Mbega basha maze ndababwira icyo tugomba tuvuge niko canke maze ndababwira umutumire neza cyane. Yatuzaniye umutumire n'umusore canke se n'umugabo w'inzobe, yaze ahungu bafise inzobe, ari icuma man sigaje icuma mbwa ntwishwe ntege ndakuvuga. Afise imishatsi namye nifuza kugira imishatsi kuva kera sha naco nanzo bigira. Akaba rero aguma twenga amwenyura, uwo nawe su wundi the Masterland. Big man. Yes, yep. Ni gute? Ni amahoro cyane. Urakomeye. Nko yavuze ati namateye ishyushye. Mugabo sinzi crème kera barakora ivy'amaderive bavuye mu mata. Ari amasoro, urubu biki byagoye kubironkera mugabo. Crème de la crème n'amasoro y'amasoro. Nganya ngo ikindi naho harimo ivy'inyama mugabo cyari ikintu cy'agaciro kandi kiryoshe kiri. Ushaka tukwite ikindi. Oya ndakubujije. Bamwita Masterland. Izina giwe y'ikirundi ndazimushabi. Izina giwe ya vrai ndazimushabi. Chabel. Yewe ni ngenda kumana Ahmel Chabel Marial. Oui. Ya nari biko. Marial iriko. Ya nari biko. Kirese yuko abigisha bagira ubunege bwo kuyandika ari maremare cyane, kandi hari n'igihe nko ku makopi ya concours canke handi anotanuka basanga ata espace kwandikamo hose hari no kwikaranga mu na espace hari kuyandikamo. Bisho cyo twabrije kugira ama abbreviation mugabo kuri acte de naissance riko niho bibiri important. Yego. Nuwo rero ngenda kumana Chabel. Oui. Marial Ahmel aka Masterland. Masterland ni muhinyanyuzi, akaba ari warongoye Master Music. Niwe yayikreye. Niwe yayifonze. Niwe yayitanguci kandi wayitwara ni CEO niko bavyita. Ya mu cyabongereza. Mu Kirundi n'umuyobozi mukuru. N'umuyobozi mukuru wa Master Music. Kuno musi rero ntaje nk'umuyobozi mukuru wa Master Music gusa, ntaje nk'umuririmbyi gusa, aje kandi kutubwira nk'umuhinyanyuzi Divine. Siko none twateguye no munsi. Niko wari wambwiye ndakoheje. Kubera ko asanzwe akora indirimbo Masterland, urakora indirimbo nyinshi. Cyane z'abarundi n'iz'abanyamahanga. Yego cyane. Kuri no munsi rero dushaka tuganira. Byogenda gute? Nico kibazo cuno munsi gukora indirimbo zijabuka, kuko urumva turi mu Burundi, wakora indirimbo je nkayumviriza ndi ngaha mu Burundi ngumye ngaha, none twogenda gukora indirimbo zijabuka. Uri ready? Cyane.
Divine uri ready? Yes I ni ya radio nyene Kazoza FM igihugu mwimbu turi muri studio na Divine Shimirimana hamwe na Masterland. Yep. Turiko turaganira no munsi kumwe mwege mukora indirimbo mushobora gukora indirimbo zijabuka. Wewe directeur man ntagiye guca hirya no hino ku bwawe hoko gwiki kugira ngo abahinyanyuzi b'abarundi bakora indirimbo zijabuka mu makungu. Icambere novuga nuko byatanguye kubaho kuko avec ishino kwita iterambere ry'uhingangurukana bumenyi ubisigaye bitangura koroha hariho ama facilité menshi nk'uburyo butandukanye bwaje kubyorosha notamment ibi byo kugurisha imiziki ku mbuga zidanaza imiziki ziri mu zamakungu ico twita ama plateforme de distribution digitale ari za iTunes n'izindi usanga Spotify YouTube ituge kura ama statistique no munsi dusanga umuririmbyi w'umurundi atarabwe n'abarundi gusa ego bien sûr ko abarundi usanga bari position ahantu hatandukanye hari bari mu Rwanda usanga n'abarundi muga murundi le fait yo kuyumviza mu Rwanda muziki wamaze kuja mu kigihugu kandi usanga ayumviza atari wenyine muziki ni kintu kitagira imbibe uyivugije nabo uri mu chambre Rwanda hari yindi numbanyi wasanga akantu yatanga wa feeling rimwe ariho metode yeje ku globaliza cyangwa kugira universel muziki ntugira imbibe kuko tutabona ku statistique tubona u Rwanda cyane rusuminga muziki Burundi cyane nkuko byamye kuva kera ubyagarutse kuko hareze kwa ama blocage mu media dukunda ivyo wacu mu bigo bitandukanye byose ugasanga bari barashiraho ikintu ca nationalisme mu byo bakora ariko ubu kubera ivyo bintu byo usanga atambibe zigihari ku buhingangurukana ubumenyi bishi bituma rero muziki utangwa kuzura urashika yuteza gushika atamu agent atamu intermédiaire agiyemo hagati bure byatanga kuza avec izo platform tuko tabana ko biraza bukebuke ariko ntibikwiye kuko aho bidakwirira ni hehe muziki umaze kuja kuri platform ni nkuko uvuga ati mfashe urubuto ndaruteye nk'umwivu cyangwa mu murima ari giye usanga urubuto rutashitse mu ivu neza bikaba bikenerwa ariko habaho umuntu agirisemo yatemisemo gasha umwavu kandi akazora suiva akaza kubagarira akaza kuvomerera kugira ngo bashikeho handi kwimbura dimwe natwe rero turaproduiza iyo jeno mukubicagagura nagamvuga ati umuziki wose ishono kwita chendo valeur canke urukurikirane rw'ingene ibikorwa bikurikirana rudategerezwa kuvamo na kimwe ubwo naganda rugire ko nashaka kandi gutuza kuvuga ko cyane hariho création aho muririmbyi yumvira ahinga ahanga gikorwa mva bwenge kikiri mu mutwe kiri mu ikaramu ya création akabaho production aho bashabaza muri amazu yacu bakaza no bizini zinyanyira amasanamu amafoto n'ibindi bagakora cyashimvi ide bakayitransformamo produit imaze kwa produit rero acakurikira rero iyo etape ya diffusion canke yahavuye no chaza promotion publication yaje ashaza na promotion rero cyane publishing iyo promotion rero ni kenshi no dukunda gukwamira kusanga abaririmbyi benshi no kugira ronke amafaranga yo kuja muri studio cyangwa kuja muri ku realisateur mukorera amasanamu meza deja ni cassette imva nikiru gatisha imana ishimwe ko ndabihejeje ariko rero aho ahanje ndahejeje sigaye umwongere mugabo byastegerezwa yuko izo chendo valeur zose hariho nindi ya commercialisation ya nyuma aho ikintu kiba kiri ku isoko batanga kukivana amahovene n'ibindi ibyo byose byategerezwa ko izo chaîne ziba assuré n'abantu bari mu mugwi wawe umuryango wawe kuko nawundi umuntu ashaka kubikurikiranira atari wewe cyangwa undi musangizo nyungu zavyo uba kenshi imanke rero yaba team cyangwa equipe nituma kenshi usanga ari muri yakwamye ntazi biko birabera muri Tanzania ntazi no musi ama festival ari présent ntazima abantu ko batanga ufashanyo dimwe ifashaye ndakihotiye ntazi aho ama festival n'ashaka ko n'ama awards aba ku isi abaninji bariyandikisha kenshi bamavuga gute tutababona mwo abarundi niko bahabuzemwo babashiramwo babandikisha abaje kora basira iyo communication donc au niveau international nuvuga ko rero icyambe nambere kitubroka no munsi ari kubura equipe dukorana ya
bon je nshingirwa ko mbaza mbega kugira indirimbo igire hit biva kuwa yanditse canke ku muhinyanyuzi yaba yavuze ati iki kintu gikuremwo ni kugira ishoye guhitinga bisaba yuko ushiramwe ibi biva kwande entre abo bantu babiri mere nk'umwitsa mumbabarire mushikana ndakwitse mere nk'umwitsa ico kibazo tucimfasize bon mumbabarire ico kibazo tugishimangira tugishimangira uvuze chaîne de valeur ama étape ndirimbo kwiye gucamo imice ndirimbo kwiye gucamo ni hehe abantu mushira inguvu nyinshi cyane gusumba izindi kuko bose bateguye gushiramo indirimbo kugira ngo indirimbo akadishiramo azoba basi yizeye ko 50% yuko ari hit pour le moment nuvuga ko mu Burundi hit yashari chance kubera tubuze la base ituma twubishika ko tubikarikira mugabo hanze hit si chance hit nk'abana boy bo mu Korea album babazi neza bakora na prévision de vente bakamenya ati twege ni buri bivanye na ibi dukora n'ibintu bigomba nzampa d'affaires mu mwigisha ngaha nabari nanje bwanje sese kwibesha nta plan de faire nefise ni buri kenshi nabe twari tuzi ico bayita plan artistique je ico nshobora kugira cyo nyene kenshi ni chronogramme nkagira abo mu etalage ya activité canke plan d'action nico kenshi nkunda gukora mu buryo bwo kuntura mugabo kuvuga ngo ukora neza nyine model economique yawe ni ibintu bisaba amakipe azi Masterland urikutubwira ibintu bizima kandi urikutubwira ibiharuro urikutubwira ibintu biryoshe kumva igihe numvise umunyamuziki un artiste igihe mbere n'ukuri ariko arambarira ati no hariho chaîne de valeur akazigura amayinite 6 tugende bukebukere n'utujaniranye akabazo kari ni he twushinga uvu nyinshi muri y'amayita nagenda kivuge rero ubusanzwe nta na hamwe adakwinguvu ago ni ibintu isaba ko utanarigeza uregeje hamwe ni handi urukagwiza amachance yo kutagira hit nko bivuze ukagwiza amachance kuko hari ndi munyinshi ngamu Burundi jewe nzi nkizo dunyanya muri studio wacu ukavuga ati ndi vraiment irekuje condition yuko yoba consommer n'abarundi abana cible ni bari mu kizungu ni bari mu misozi canke aba bantu boyikunda mugabo ntizibashikira gute yumva uko nashaka hariho ego ingazo kwishikazo cawe nta namwe hatakuyinguvu mugabo ingarutse kwiki kintu ishingira abantu bategura plan artistique muri rimvi amalabe usanga amalabera kumakomeye uno munsi tuko tubona iterambere rinyeruka cyane kuba ari rimvi b'abanyafrika surtout muri Nigeria niho byagwiriye cyane ariko uko beintegra amalabel yo muri USA notamment Atlantics Sony Warner n'izindi zitandukanye niho dutangiye kubona bariko bari impoza muri Amerika bwa mbere ko tutabibona ugira ngo ntibasobaze ndimo nyene hariho ukundi kuntu rero ngine babishiramwo udandazo kandi udandazo go gutatonesha twinga kibazo dukora no kumusinyisha nko kuvumenga ati Imana yabishaka Imana kawaida yabishatse kuva tukivuka ko totera imbere nivuze mu buryo buri general n'abantu bose bari ngaha mu Burundi bose yumvumenga ati jewe Imana ntamugisha yampaye canke ati hari undi muntu umenga yavukanye imbuto nta numwe yavukanye imbuto abami bonyene n'umunsi ntibakivuka twese bavukanye amachance angana ariko exploitation yayo nico kitugoye no munsi natwe nuvuga ko mu Burundi rero tukiri ku rugero rwo exploiter ama ressources canke potentiel ku rugero rwo hasi cyane mu bicino bwa ngira ngo niko ndagira hariyo akahoshesha nagize niko ndondera amadonera aho nasanze ni buri abantu bakora umuziki mu buryo buri organize au moins apana professionnel bagageze kwiorganiza nibikana 10% mu Burundi nagerageje kugira sondage mfatiye ku bantu bibujumbura mu gihugu hagati ho biragoye cyane gose gusumba ibino ko ba facing one nyinshi cyane muganda vyihunga bibujumbura tukatura abantu bafise aba representa umuntu muserukira ugatira umuntu azogenda gusinya contrat bamamagaye manager nibashika cibikwijana yego umva ushobona ko rero amaresultat ukwitega nawe nyine ngana nawe nyine 10% Masterland ndagenda kubaze warafise mu manager ntunyishure rero ni Masterland kumwe muri studio ariko aratuganirira kungene dushobora gukora imiziki ijabuka ni kuri Kazoza FM murayizi ya radio yanyu yacu mukunda cyane kwijana gatatu nibice bitatu muri no mwanya siga iminota mikeya nka 10 gusa tubaha kanya namwebwe mushoye kugira ico mubajije bakunzi dukunda namwe mukadukundira kwirindwi na kabiri 23
2023 72 23 23 23 akabijya kiyo nimero irafise WhatsApp urashobora guhamagara kuri WhatsApp cyangwa ukandika message kuri WhatsApp ukaganira na twebwe cyangwa ukaganira n'umushitsi wacu Masterland hari nakandi ka numero 62 24 24 24 itandatu na kabiri 24 24 24 nta kuri umwodo w'akazi k'ika Masterland tukaba turaryoheka ari ikintu kinangaje nacuruzi kuri Kazoza FM bavuga indirimbo nanje ntari nibuka iyo ndirimbo nayikoze muri 2013 ndi ngozi nta de nimwe Bujumbura yivugije mu myaka nabayeho nkuru muziki ariko ndabise Bujumbura bwa mbere Kazoza FM tubadugiriza turabakunda cyane thank you turonse undi mwanya ku murongo mugabo allo mugenzi allo mwiriwe Diogene n'abandi Masterland jeune oya yaramukije okay Diogene okay amahoro cyane meze neza mubahe muri he mba mu Kinama okay amahoro cyane kaze mu kiganiro kuziko kandi kaze kuri Kazoza FM kabisa ari ibikorwa mba mutima byo guteza imbere muziki y'undundi merci kuri twese hano ego hari cyo nabaza Diogene ego ikiganiro kitangura bavuze umuntu avuge artiste mu Kirundi ego ngo havura umuha agashimwe n'iyagito ego ikidisi okay no proposa ukora ibikorwa mvabwenge ni kirekire ico kintu ni kirekire inama narimo kare ico kintu gikuyemo nama narimo kare mugenzi ndabikubwira twabuze ijambo camvuga nti ubukintorera ico nazo nari ndakizi ukora ibikorwa mvabwenge rimwe nyene nkaho ntiwumva yuko kwera ari ikintu kirekire ikibazo cyo bakigoye no kubaza ajya baba baranonose Kirundi birango sawa reka tugire imana twagira imana akaduhamagara kishura tukakimenyera hamwe twese canda kubwira murakoze umugoro wa mwiza twese mugenzi ubwo Diogene nta devie ngo ntisi je ariko ikije nanje nigeze kwandi mu bantu bakigwanya ariko buke ntanga kumenga byo bifitanye isano nutugenegene je numenga hari isano byo bifitanye Masterland unyemerere nzogutumira ugatuganira ico kandi bavyemeye za FM ijwi ryo kugwiza umwimbo kujana 3 n'ibice bitatu turi kumwe na Masterland asanzwe arongoye Master Music kandi akaba asanzwe ari umunyenzi w'indirimbo by the way nyinshi nagushiriyemwe I'm sorry nagira ntange homage canke mico bahiro umuntu yavugije isoro muri no ndirimbo ahitwa kwitaba Imana yitwa Père Désiré mu Ilunga muri Don Bosco mu patiri mu Don Bosco uterere niyo yavugije isoro muri ndirimbo yanje muri 2013 ndamuha icubahiro hari Imana mwakire kandi yongereye mu iruhukiro ryiza ego ibyo ntabwo twari tuzi ibyo ni ibintu tutari tuzi yuko bakuvugirije agasoro kameze neza rero tuko turaganira na Masterland ivyerekeye gukora indirimbo zijabuka Masterland wavuze uti kugira ngo indirimbo ishobore kujabuka indirimbo ya session de valeur uraduha nakarorero kumwe mu baririmbyi ariko baramenyekana cyane ku isi yose Burna Boy uti baranategura bakagira na prévision budgétaire ni kuvuga bagategekanya ati indirimbo twaze ko ruku tuzoshobora gukuramo amafaranga gutya ivyo bintu ukabubizi jewe ubunyene ngoma ndakwataki kwari kutabikora urakoze nivuga ko nanje kugira ngo ndabimenye si ibintu vyizanye ko nyene hariho nanje urondezi nagize kugira ngo cenga ama recherche kugira ngo tubone natwe aho dutebera ko je actuellement amazi imyaka 10 niko nakora mu muziki ari byo bimbayemwo umva nanje ndo wa muntu mvuga ati ndakeneye ko ejo haba hatandukanye no munsi cenga hatandukanye muri past umva ivyo ko twishike ko hariho kintu hariho competence hariho ubumenyi hariho skills dutegeza kurondera ariko kandi hariho na perfection canke gukora ibintu mu buryo butunganye no cagagura mu kintu cya professionalisme dukenera kugira ivyo navyo rero warashaka ikintu n'umunsi umuntu ashaka kuvyuka ronka birasaba n'umwanya ari kubaka warashaka muri iyo planning ukora urabiha n'umwanya kuko ati n'umunsi ndiko ndagira restructuration umwaka wanashaka ndasacrifice wanashaka nabo abantu bonye bagira mugabo nubaki amabaze akenewe uvuga ko nanje niyo etape ndimwo ndiko ndagerageza nanje ngene no kitunganya neza nagura equipe ikana n'ibindi bintu bikenerwa cyane basic hama ndibaza yuko
hezima yuko nuko jewe nzobikora je bimvamo bitandukanye nabyo barimvye bandije nzozana kuko bonzo bapangira nubwo tushoboye ibikora ibi nivyo mbona bizonzanira amafaranga nk'umu producteur wiyo cyangwa umushyize mu mutahe nibaza ko rero jewe nyine hamwe n'abandi baririmbyi tufise iryo yerekwa iyo vision nibaza ko tubikorera ko nibaza ko d'ici gushika muri 2025 hariho changement iri valable iboneka izuba imaze kuba atteint ego ibyo vuze aho nyene niko kabazo ncampereza ko kubera ko mu minota 3 twaturangije iganiro twitega iki mu gifaransa ndabivuge concrètement ujye ufadika uri ego tangible twitege kuko abitwemereye yuko ubuhinga buhari bishoboka umuntu agakora indirimbo kuva kitangura kuyandika avuga ati je ngo manandike hit kandi hit yanditse ucabuka kuko urazi gituma niko ndabivugaga Masterland na Divine turi kumwe hariho abaririmbyi no baha babiri muri no sous region yacu muri bino bihugu byacu bya no baha babiri hari umuririmbyi umwe wewe yaramaze nk'umwaka wose indirimbo yose asohora yose hit kandi hit muri no minsi ngira ngo zinjana kimukurikira cyane no nditwe intare simba no ruvuze ntavyo nzibona ariko ndavuga nagamvuge usanzwe kenshi umuntu wagize iyo propose ibintu nago uba uriga ufise gahanti cyane kwijana ariko hari réussite nanyo ari utegekanye ko ati ni buri buje ma risque yikwishwa ni make ariko bitabuza yuko umuntu ashaka gutagetinga produit ikaba igaflopinga ku isoko kandi wose makarikire birabaho ariko nibaza ko kuri jewe n'abandi barimvye banyegere kuko ni ibintu mbandanye nisangiza ndagaza no kwipartage abandi bagenzi banje bivanye hari byo ndondira hari byo nanje nkura muri donc mu masterclass ndacamwo bibaza ko icyo mwo kwitega ni Masterland no munsi afite vision cyangwa target yuko mwakuza 2023 ntangura ubonanje gukora kwanza kuboneka kuri marché international kuko ari ikintu ta positionnement sikintu umuntu akora mu munsi umwe biyafata n'umwanya abantu bakakumenyera abatonere bo hanze bakakumenyera ugatangwa kuja kurimba ugurira irido hama akazogira igihe uririmba uhereza ça prend du temps mugabo nibaza ko niveau ndimo muri process it says next year bizotanga kuja nyine donc in action ama nonge ndabagira ko ntegekanya album EP mu kwezi kwa 12 ego ndategekanya ko uburyo bwo kwidandaza no kwishira ku isoko butandukanye n'ubundi buryo bwose nakoresheje mu myaka tuyigitegeye ko ama resultats bameza gusomba Imana ikomeze ishiremo imiyaga kuko ndizira muri grâce toujours ego dufashe kengurukire Masterland kuko no bandayambaza nukuri ndumva byose asa no wabyishuye hama ico nashatse kumushimira ico nashatse kuvuga mu mwanya no kumushimira kuko yaduteye donc yitavye pito akadutera iteka muri vabe twamwikoze ko akaza urumva turagushimiye cyane dushimira na Kazoza FM mwashoye kutwakira twe niko twemereye Masterland nandi sinongera ntagushimiye ego ndabashimiye cyane batsko ngahari muhira ratsko maze kuza nakubonye ku mafishi ni muhira kandi jewe muhiri wanje nta nose arangwa abantu bose yerekwa nta harangwa abakozi hano naho akaba hari muhambere nzi urumva ni mpamvu nasabye n'akantu kakarago anduza ndiryamira ubuyobozi uko baravyiga ko muri yuko bizocamo tubishimire rero cyane kandi watwemereye ko twakutumira uzonda nzoba ndahari n'inyuma ya Mike nzoba ndahari kandi tukwifurize imigisha myiza tubashimire mwebwe rero mwese mwafasha kanya murakurikirana ikiganiro kuziko cyo kuri no munsi nubwo cyari kiryoshe cyane aha niho kigirangiriye kugira ngo tubandanye tukurikirana ibindi biganiro navyo nyine biryoshe ku Kazoza FM ikiganiro nakimwe kibije dufise nukuri ndarahiye nta kiganiro nakimwe kibije dufise nubwo twavuze kandi nagenda bibutse imbere yuko ngenda ndi mufano wa mbere wa Kazoza amen muga nikurikirana kuri YouTube no kuri Facebook mugabo bazi ko turiko
kuma rezo bambwirira ndashaka kujyama 2 heures ndiko nakurikirana rediffusion y'ikiganiro cyabaye kare kije kugwiza umwimbo kuko ndi passionné donc ndabikonseille n'abandi bantu. Kazoza FM nyene iriko ku ma réseaux sociaux murabizi ni Kazoza FM ja kuri YouTube ja kuri Facebook ja kuri Twitter hose uradusangaho. Nishimire cyane Raja tunga mwinga bw'ivyuma yereka dufasha kugira amajwi abashikira arongorotse bien aturondera n'uturimbo twa Masterland nawe nyene atakikibuka. Nishimire cyane Akimana Lies mwinga bw'amasanamu. Thank you Divine wakoze nawe. Diogene Rukundo nari kuri micro ndabasabye ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo. Bye. Kazoza FM, be your own boss.